Songe kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahembwe kwikana mu mpara z'isi kaze amana makuru nkatwe kubabwira amakuru hari kwa kwisi muri kano kanya aya makuru yacu rero turabwira amakuru y'intambara n'ubundi hirya yaho igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine aho tuya dukwize ukwezi kwa gatandatu neza intambara itanguye ndetse turabwira n'intambara iriko iraba hagati y'igihugu cya Palestina n'igihugu cya Israel ndetse turabwira n'imishamirano iri hagati y'igihugu cya Taiwan n'igihugu cya Amerika n'Ubushinwa ndetse mu y'amakuru turabwira n'amakuru havuga ku mugabane wa Afrika kaze imana makuru Tunge kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bakunzi bahire muri kwikena mu mpande z'isi tuzabwira sabone cyangwa kwira subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'ibiganiro n'amakuru yizewe neza aca kuri channel yacu amakuru yacu rero y'uno munsi nkuko twari tubabwiye twiye kwehera n'ubundi ku ntambara hiriko yabuze igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya aho tugeze mu kwezi kwa gatandatu tugira ko tukurangize neza intambara itanguye mu cyo Rusiya bwise special operation abandi bakajita invasion canke ugomba kunyaga igihugu cya Ukraine ku gitugu igihugu rero Rusiya n'ukirabandanya ibitero byacu mu burengerazuba bw'Uburayi hariya mu karere Kadomos region akarere Kadomos region gasanzwe kagizwe n'intara zine zikuru ubu kagenzurwa n'igisirikare cy'Urusiya akarere kagizwe n'intara ya Mariupol n'intara ya Crimea ndetse n'intara ya Luhansk na Republique Donetsk Republican izi ntara zikaba zigize kano karere kose Donbas region muri rusange baratunga akarere rero intambara iboneka ko tisa nizahagaze muri kano gace aho rero igisirikare cy'Urusiya ngo munsi kiboneka ko kiregeranya kugira ngo agitere igisagara ca Kharkiv rero ngo cyo gisagara kigiye gukurikira inyuma ya kano akarere ka Donbas region muri rusange kose kagwiriye mu mingwe igisirikare cy'Urusiya igisirikare naco ca Ukraine naco kigo kiregeranya kugira ngo kibashe gusubiza inyuma ibitero by'abasirikare b'Urusiya ariko biboneka ko igisirikare ca Ukraine kibandanya gicika intege inyuma yaho igisirikare cya Ukraine cyari cyavuze ko kicarose inguvu kubera rokete hategwa kure cyane gose ya bwoko ategwa na modokari yo bwoko bwa HIMARS y'abanyamerika cyahawe kino gisirikare cya Ukraine maze yo kivuga ko akaragahengwe ariko rero ngo zino modokari byo bwoko bwa HIMARS igisirikare cy'Urusiya kimaze guturira byinshi cyane gose muri bino modokari rero igihugu cya Amerika ngo ko kiri kwitegura kurungikayo izindi modokari hezo muri no bwoko bwa HIMARS nyene ariko rero kugeza ubu ntigizashika umuvugizi w'igisirikare nako umuvugizi ushikiranga bwo kwivuna abansi Urusiya amenyesha ko ngo nibura ngo bamaze guturira amaburendi canke modokari mu bwoko bwa HIMARS atera n'amarokete ashika 20 ngo bakoresheje amamisire zabo zo mu bwoko bwa Stanka ibirengo bikaba byatumye igisirikare cya Ukraine cyongera gucika intege cyane gose biboneka ko igisirikare cy'Urusiya kiko cyatera intambwe byihuse cyane gose ndetse na president wa Ukraine Zelensky hakaba yaremeye ku munsi w'ejo heze ko igisirikare cy'Urusiya kiko kiratera intambwe cyane gose kiko kiratera imbere na nyuma yaho akarere ka Kherson kari gasigara kanyuma mu karere ka Donbas region kagwiriye mu mingwe igisirikare cy'Urusiya ibitero bikomero byabona n'ubundi mu karere ka Kiev ndetse no mu karere ka Odessa aho boneka ko igisirikare cy'Urusiya cyo kirabandanya gitera amamisire mu kino turere kugira ngo abasirikare ba Ukraine babe baritegura koko kino bisagara bibiri bagiye gukurikira abasirikare b'Urusiya ngo bariyegeranije cyane gose ngo biyegeranije ngo mu gice cya kano karere ka Kherson aho ariko rero baritegurira kugira ngo batere ibindi bisagara ikindi cyavuze cyane rero nuko ngo abasirikare kandi b'Urusiya ngo bariko baranyegeza ibigwanisho muri ya handake Zaporozhye nuclear power plant intare akaba arico kigo cya nucleaire kinini cyane gose mu burengerazuba bw'Uburayi ndetse bikaba bivuga ko hamwe cyose nyuka ziba ari ibyago binini cyane gose bikomeye ziba bigwiriye isi dutuye ko uno munsi ndetse abahinga umuryango mpuzamakungu ni bo mu hari witwa Watchdog usanzwe ugenzura ivya nucleaire cyangwa ugenzura ivya atomic energy bamenyesheje ko bafise ubwoba bwinshi cyane gose kino kigo ca Zaporozhye nuclear power plant ko gishobora kongera guterwa ko ibitero yaba ndetse Uburusiya canke igisirikare cya Ukraine kigira ku bitero ndetse na Amerika ikaba yagirije igihugu cy'Urusiya ngo ko kigo kirakoresha kino kigo ca Zaporozhye nuclear power plant nka human shield canke nk'ico Uburusiya bwihisha mu kubera kino kigo kitemerewe Uburusiya butemerewe kugiteramo mu misile canke Ukraine itemerewe kugiteramo mu misile kuko kirimo umara bwinshi cyane bwose bwa nucleaire buno mara yo gusenyutse ko konona isi dusanzwe dutuye ko rero ndetse abahinga banacyo zine bakaba bamishije ko
basabye Uburusiya ko bugenda gusambura kino kigo cyane kira power plant bakugurura amasuzi yose ya kino kigo kugira ngo ntikigire ingaruka mbi igihe coramuka gitewe ko amamisire bakavuga ko bashaka kugenda kwimura amagazi ya nucleaire asanzwe muri kino kigo ngo yimurire mu bindi bihugu bifise umutekano. Ibi navyo rero Uburusiya bukaba butaravyemera, ariko rero Ukraine ikabamishije ko hamwe kino kigo coramuka hagisenyutse kubera ubumara bwinshi bwa nucleaire burimwo ngo urayibwo butabagara, ndetse abantu benshi cyane bose bopfa abandi bakaba ibimuga kubera ubumara bwinshi buri muri kino kigo. Tubise ko kino kigo ca Zaporozhye nuclear power plant gisanzwe igenzurwa n'abasirikare b'Uburusiya mu gihe ca mbere intambara itangura. Abarusiya baragifashe maze abasirikare ba Ukraine bongera kigarura, ariko munyuma congera kigwa mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Buri abasirikare b'Uburusiya n'abagenzi twavugiye ko ku munsi w'ejo haguyeho amaroketi abiri yononye insinga zimwe zigenda muri kino kigo gisanzwe itanga umuriro mu bihugu byinshi vya Buraya. Amazi rero abahinga bariyo bakora muri kino kigo bakaba bahise bahagarika ibice byacyo bibiri vya kino kigo kuba kiriko kiratanga umuriro. Rero ngo n'ubu rero amakungu afise ubwoba cane gose ko kino kigo gishobora kugubwa ko n'amamisire bibaye nka accident, maze rero agateza ibyago, ndetse aho bahamagarira Ukraine kwirinda gutera amamisire muri kano gace, ndetse bagasaba n'Uburusiya ubwabwo kwirinda gutera amamisire muri kano gace karimo buno mara bwa nucleaire muri kino kigo ca Zaporozhye nuclear power plant kiri mu karere ka Donbas region aho Uburusiya busanzwe aribwo bukigenzura. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuga rero nyene ivy'amakuru hajanye n'intambara y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, uno munsi mu kiganiro umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu w'Urusiya Sergei Lavrov yabajijwe niba koko Uburusiya bushaka ko amahoro aboneka muri kariya karere, abanamubaza nico Uburusiya bushaka ko coba kugira ngo buhagarike special operation bwatanguye mu gihugu ca Ukraine. Akaba rero mu kiganiro kirekire yamenyesheje ko ngo intambara canke special operation ngo bayitanguye ngo ari kubera Burayi bwari bwirengagije amakete menshi cyane gose igihugu cy'Urusiya cyari cyanditse, aho yavuze ngo twandikiye amakete abategetsi ba NATO, ngo twandikira amakete abategetsi ba Buraya, ngo twandikira n'amakete abategetsi ba Amerika, ngo maze byose ngo basa naho badusuzuguye, ngo nta nyishu ziboneka baduhaye. Aho yanavuze ngo nimugende ku ma website yacu ya leta ngo murabona ayo makete yose twanditse mu bihe bikurikiranye, ndetse mu gushika naho ngo bavuga ko ngo tutogiraho impungenge z'umutekano wacu, ngo ariko rero ngo bobo ngo ico bashaka ngo kugira ngo bakomeze ngo imigwi yabo ya NATO, ngo ndetse kugira ngo bagire ngo bacungere umutekano w'ibihugu vya NATO, ngo cyane cyane ko ibihugu byose byinjira mu muhari wa NATO ko ari ibihugu byari bifitiye akamaro umuryango umwe bwa Buraya. Maze rero uyu Lavrov yavuze rero ngo ariko ngo tumaze kuraba ivyo badusubije ngo twasanze bidahuye n'ivyo bariko barakora, nguko byari mu masezerano twarumvikanye ngo twarumvikanye ko batabihugu na bimwe biri hafi y'imbibe zacu byo kwinjira hano mu muryango wa NATO, ngo cyane cyane ko byozana umutekano muke mu gihugu cyacu. Ngo rero barabirenze ko barabyirengagiza, aho bavuze ko ngo mu bibazo by'umutekano muke dufise ngo ntazabona aho bihagaze, ngo icyo gituma rero twahise dufata ingingo yo kwirindira umutekano wacu, ngo cyane cyane ko tutawundi dufise ushobora kuturindira umutekano w'igihugu cyacu n'abanyagihugu bacu atari twebwe ubwacu dufashe ingingo. Ngo nuko twatanguje special operation. Rero bari bashaka ko special operation ihagarara, ngo babanze bakure ibihugu byose binjije muri NATO, ngo bitari bikenewe kwinjira muri NATO nk'uko amasezerano yarasanzwe avuga, ngo ndetse n'ibigwanisho bariko baratanga ku gihugu ca Ukraine ngo banze bihagarike. Ngo baze rero ibi ngo bamaze kubihagarika ngo turashobora kuja mu biganiro tukumvikana ibindi vyogirwa, ngo ariko ataruko naho mureka ngo special operation iracabandanya ngo gushika ishitse ku ntumbero yatumye bitangura. Intumbero rero yatumye special operation bayitangura kugeza none munsi Uburusiya ntibumenyesha neza ico buzoshikako, maze buvuge ko special operation ishitse kuco bari bipfuza. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu mu kiganiro kirekire yahaye abamenyesha makuru nyuma yaho yari amaze iminsi ari mu nama nyinshi cyane gose zimuhuza n'abandi bategetsi b'isi, aho biboneka ko muri kino gihe ari active cyane gose mu guserukira Uburusiya mu makungu.
Amakuru yacu reka cyobanarize hakurya rero rusimbire mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa ku munsi ugira kane kiriko kirakora imyimenyerezo ya gisirikare mu gihugu ca Taiwan. Reka tuvuge ko ari mu gihugu ca Taiwan kuko igisirikare cy'Ubushinwa kizingiye neza igihugu cyose ca Taiwan. Kano ka island ka Taiwan ubu karazungurutswe n'amato menshi cyane gose, amato ashika 60 y'igisirikare cy'Ubushinwa, ndetse harimo n'amato manini abiri, ubwato bumwe bushobora gutwara indege hafi 30 zose, ibyo bita worship carrier. Kino ano mato yose ndetse n'ubundi bwato bufise ubushobozi bwo gutwara nk'indege 20 n'amato manini cyane gose y'intambara yo mu bwoko n'amato manini cyane yo mu bwoko n'amato manini yo mu bwoko bwa submarine nayo nyene agendera musi y'amazi ari muri kano karere yose, akaba ariko rero ngakora imyimenyerezo ya gisirikare, aho rero igisirikare cy'Uburusiya igisirikare cy'Ubushinwa kirasa amamisiri akava ku ruhande rumwe hakajabuka ku rundi, no kubwaca mu kirere ca Taiwan, aho kirere ca Taiwan kisa nuko cahagaritswe atari ingendo z'indege ziriko zirakogwa muri kino kirere kubera ibi bitangwa amadrills z'Ubushinwa biriko biraraswa muri kino kirere. Aho rero Ubushinwa bubone bwanamenyesheje ko ngo ngo nuko hagasopo igihugu cari cyose ngo cogerageza ngo gutera kugira kubangamira umutekano w'igihugu cy'Ubushinwa. Ndetse umukomanda Central Commander Ubushinwa atwara akarere k'uburengerazuba bw'igisirikare cy'Ubushinwa yamenyesheje ko ngo amato yamenyesheje ko mu mamisire yabo long range missile ngo zishobora guterwa mu gihugu ca Taiwan, ngo bashatse ari hose, ndetse ngo zishobora no guterwa inyuma ya Taiwan. Ngo rero banabigerageje barabona ko izi misile zabo zishobora guterwa ahari hose bifuje kuzitera mu gihugu ca Taiwan, ndetse akamenyesha ko zino misile zabo zinyaruka cyane gose ku buryo ngo nubwo Taiwan ifise ubushobozi bw'uko iyo zihagarika mu gihe hoba hadutse intambara hagati y'igihugu ca Taiwan n'igihugu cy'Ubushinwa. Rero bakamenyesheje ko igihugu ca Taiwan ngo cyo kwitonda kuko igihugu cy'Ubushinwa gifise ubushobozi bwo gukora ibyo bishatse cyose muri kano karere. Amerika nayo rero nubwo yakomeje kwiyamiriza ibyo Ubushinwa buriko burakora muri kano karere, ariko nubwo Amerika ivyamiriza iboneka ko Ubushinwa buriko burica amatwi, Ubushinwa buvuga ko ibyo buriko burakora ari bisanzwe cyane cyane kuko ari mu karere kabwo, aho Ubushinwa bwagiriza ngo byose biriko burakora ni Amerika yabikweze, ariko Amerika nayo ikagiriza Ubushinwa. Haboneka rero ko atanumwe yashaka kwemera ibiriko biraba muri kano karere ko ari we yabigize mu ruhara. Ubushinwa bwagiriza Amerika kuko urugendo rwa Nancy Pelosi rw'umukuru w'inama nshingamateka wa Amerika rwazize muri kano karere ariko rwatumye bakora bino, ariko leta yoyo ya Amerika ivuga ko ibi bya Nancy Pelosi ngo ntivyari gutuma Ubushinwa buca bukora ibi, na cyane ko Amerika ngo yemera ko One China One Principles ngo itigeze ihinduka mu Bushinwa. Ngo Amerika ntifuza ko hagira igihinduka ku itegeko ryitwa One China One Principles risanzwe rigenga Ubushinwa n'igihugu ca Taiwan. Ngo ariko kandi Amerika rero ngo ntizona kwemera nuko hogira ikindi gihinduka ku itegeko, kuko biboneka ko igitutu cy'Ubushinwa coba ngo Ubushinwa bushaka kwifuza ko igihugu ca Taiwan gitanga imihoho gikemera kwiyunga burundu n'igihugu c'Ubushinwa. Ariko rero Amerika ibintu byavuze ko idashobora kuvyemera, ngo iyemera ko hazogumaho itegeko rya One China One Principles, maze ngo Taiwan ikaguma yigenga nkuko yigenga. Ngo iriko rero Amerika yamenyesheje ko iriko irakurikirana hafi y'Ubushinwa buriko burakora, ariko mu gihe Ubushinwa bworenga urubibe bugatera igihugu ca Taiwan, ngo Amerika iriteguye gutabara. Ndetse bikimenyamenya ubwato bw'intambara nabwo bukomeye cyane gose bw'igihugu ca Amerika buri muri kino kiyaga nyene ca Pacifique cha Ocean Pacifique ku ruhande rw'igihugu ca Philippines, aho nabwo uriko urakora imyimenyerezo n'abasirikare ba Philippines. Aboneka ko rero ko n'indege za gisirikare nyinshi cyane gose za Amerika zazaranye ntabuno bwato muri kino kiyaga nyene ku ruhande rwa Philippines ziriko zirakora imyimenyerezo. Iboneka ko rero abanyamerika nabo bariko barakurikirana hafi ivy'Ubushinwa buriko burakora muri kano karere, kuko Amerika imenyesha ko igihe hoba intambara Ubushinwa igihugu ca Amerika cyo hita gitabara igihugu ca Taiwan. N'igihugu ca Taiwan naco abasirikare bacu bariteguye, ndetse n'indege za gisirikare zose zigomba kumaya ziguruka mu kirere ca Taiwan kugira ngo zicungere umutekano w'igihugu ca Taiwan, aho ziza zirasubiza inyuma indege z'Ubushinwa ziriko zirashaka kwinjira muri kino kirere. Haboneka rero kwicuka cabaye kibi cyane gose yaba hagati ya Amerika na hagati ya Taiwan. Atabuze rero ko n'imyimenyerezo ya gisirikare y'Ubushinwa yahera bizohita bihagarara, ariko rero nta
ubona ko nta n'umwe mu bahinga n'abashakashatsi bemeza ko imigenderanire ya Amerika izosubira kuwifata neza mu minsi ya vuba, na cyane cyane aho Ubushinwa bwabaje cyane rwose n'ivyo Amerika yakoze, ivyo Nancy Pelosi yakoze, umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika, aho yagenda kino gihugu Ubushinwa bwari bwamugabishije. Rero Ubushinwa bukaba bwabonye ko ari nk'agasuzuguro Nancy Pelosi yagiriye igihugu c'Ubushinwa, ndetse mwibuke ko igihugu c'Ubushinwa ubona umukuru w'inama nshingamateka camushiriye hano ndetse n'umuryango wiwe kuko tangira guhonyura mu Bushinwa ndetse no kudakorana urudandazwa n'igihugu c'Ubushinwa. Turabandanya n'ano makuru yacu aho tugiye nyene kubandaniza aya makuru yacu mu gihugu c'Ubushinwa, aho ikiza mu gihugu c'Ubushinwa rero ikiza ca covid mu ntara zimwe zimwe cyongeye kuboneka, aho rero biboneka ndetse ko kiza kiko kirajuka kandi ku muvuduko munini cyane gose, aho ngoro munsi mu karere ka Shanghai abantu bashika 250 basanzwe bagwaye umugera wa covid, ndetse ibikorwa byose byakorerwa muri biblike muri kano karere bikaba byabaye birahagaritswe kugira ngo baranze bagenzure abamaze gufatwa bose muri kano karere, maze abazoba bakomeye barekugwe, abandi nabo bashigwe muri karantene abagwaye kubera kino kiza kiboneka ko kiko kirongera kubyuka cyane gose muri kano karere. Turabandanya tuve rero muri kano karere k'Ubushinwa twira imbere gatoya cyane, imbere aho dusimbire mu burengerazuba nyene bwa Aziya, igihugu ca Israeli n'igihugu ca Palestine maze imisi 3 biri mu mishamirano, aho rero kurasana gukomeye cyane gose koma misile ndetse n'amaroketi ategwa yaba ku ruhande rwa Palestine ndetse no ku ruhande rwa Israeli. Igisirikare ca Israeli cyakoze rero cyatanguye igitero, aho igisirikare ca Israeli cyashaka kwica umukuru w'umuhari wa jihadiste w'igisirikare cyitwa PIG, ariko rero umukuru w'ikino gisirikare ntiyari mu gihugu ca Palestina, aho rero yari yibereye mu gihugu ca Iraq. Umukuru w'umuhari yarondegwa kwicwa n'igisirikare ca Israeli yitwa Ziani Ali Zakaya, ubu rero akaba ariwe mukuru w'uno muhari w'igisirikare cita PIG, ariko rero Israeli yo ikacita igisirikare c'abajihadiste ndetse ngo bashaka guhonya igihugu ca Israeli. Umutegetsi rero hamwungirije umukomanda munguruje, ariko wewe yaguye muri kino gitero, ubu rero yaguye muri kino gitero bikaba ari nawe injyane zikomeye cyane zahabuye zandukira ko n'uwitwa Taisir Al-Jabari, ubu akaba yari icegera hacuno mukomanda asanzwe muri kino gihe yari yibereye mu rugendo mu gihugu ca Iran. Abundi rero yahavuye hagwa muri kino gitero, n'ubundi nawe nyene ari umukomanda muri kino gisirikare yitwa nawe yitwa Khaled Mansour nawe nyene yari umukomanda wa kino gisirikare cita PIG, maze rero naco kino gisirikare akaba Israel icita igisirikare c'abadihadiste. Rero akaba ariho rero hano havuye inyuma yuko bica bano bakomanda babiri hatanguye imyerekano ikomeye cyane gose. Kino gisirikare ca PIG gisanzwe kiri muri kano karere ka Gaza, ndetse gisanzwe fitaniye n'imigenderanire n'umuhari wa Hamas ndetse na Hezbollah, gitangura kurasa ibirokete byinshi cyane gose mu gihugu ca Israel, aho carashe hafi amamisire n'amarokete bigera ku 200, maze rero amasysteme ya anti-missile system ya Iron Dome y'abanya Israel akaba yarashoboye guhagarika menshi ya marokete n'amamisire, ariko amwe akaba yaraguye ku butaka bwa Israel, ndetse aho mu minisitiri wa mbere wa Israel hisa amenyesha ko bano bino bitero byatagetinga ku mazu y'abategetsi ba leta, ariko rero akaba atamunya Israel n'ubu biramenyesha ko yaguye muri kino gitero. Ariko rero abanyagihugu mu gice ca Gaza bo bamaze gupfa muri kino gitero, bamaze gushika kuri 36, ndetse harimo abana b'abakobwa badashikana imyaka 8 bashika 6. Yari ivyo byababaje abanyagihugu ba Gaza, aho bakise baja mu myerekano ikomeye cyane gose. Rero n'ubu rero ibitero bikaba bibandanya, ya bitero by'indege za Israel muri kino gace, kubera abasirikare buno muhari PIG bahise bongereza ibitero cyane gose. N'ubu rero barahanganye cyane gose bikomeye n'igisirikare ca Israel, aho baguma barasa ibudavana ko ijo n'umurango baguma barasana. Ariko rero bikaba ngo ho bahagiye guhagahengwe nyuma yaho Misiri ihamagariye n'amaguru yose kuja mu biganiro. Igihugu ca Misiri kikaba arico cyumvikanisha Israel na kino gisirikare ca PIG kigwanira ku butaka
butaka bwa Palestina rero ngo hoba bamaze kumvikana guhagarika intambara, aho bivuga ko no munsi bashobora gutangura guhagarika intambara maze rero ngo imigwano ihere, ariko bibutse ko muri Palestina abantu benshi cyane rwose bakomeretse ndetse bashika ubu ku majana 350 bamaze gukomereka, abashika 36 nabo bakaba bumvise ko bamaze gupfa muri imigwano imaze iminsi 3 iri kuraba hagati y'igisirikare cya Palestina na kiro gisirikare n'igisirikare cya Israeli nk'uko mwazumvise. Reka tubandanye n'amakuru yacu. Amakuru yacu yakurikira tuve hariya muri biriya bihugu rero tugaruke ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero amakuru yacu turahereye mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Igihugu ca Cote d'Ivoire rero Alassane Ouattara hasanzwe atwara kino gihugu ca Cote d'Ivoire yaragiriye ikigongwe uwo yasubiriye uwo yakoreye mu ngata Laurent Gbagbo. Uri Laurent Gbagbo twibuke ko yatsinzwe mu matora n'uwo Alassane Ouattara maze rero yanka kuva ku butegetsi, ivyateye indero cyane gose ndetse igisirikare cyabuye kimukura ibe ku nguvu ndetse kibanje gusambura n'ingoro y'umukuru w'igihugu. Ibi rero byatumye aza kuburanwa ndetse ku mvururu zabaye muri kino gihugu masentane mpuzamakungu, ariko rero amasentane mpuzamakungu haza kumurekura, ariko rero agarutse mu gihugu cy'iwabo Cote d'Ivoire amasentare ya Cote d'Ivoire ahita amucira gufungwa imyaka 20 ndetse no gufatwa imitungo yiwe yose nk'amakonte n'ibindi kubera n'ibiturire yarasanzwe yagirizwa. Rero imyaka 20 niyo yari yakiriwe gufungwa uyu Laurent Gbagbo, ariko rero uno munsi akaba yagiriwe ikigongwe na Perezida Alassane Ouattara ndetse bakaba babonetse mu birori by'uno munsi bari kumwe bicaranye baramukanya, avuga ko yavuze ko uyu Alassane Ouattara yavuze ko yabigize kugira ngo abanyagihugu ba Cote d'Ivoire basubire bane mu mahoro, bamenye ko ubumwe n'amahoro ari byo biranga abanyacote d'Ivoire. Abategetsi rero benshi bakaba babishimye ivyo ndetse n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki akaba yashimye ko ari akarorero keza ko umutegetsi nk'uyu nubwo yakoze amabi kumubabarira byerekana ko hakiri umutima w'ikigongwe muri kino gihugu ca Cote d'Ivoire, ko ngo binaha icyizere cy'ejo hazoza abanyagihugu b'igihugu ca Cote d'Ivoire. Ndetse Perezida Ouattara akaba amenyesheje ko amakonte ya Laurent Gbagbo yari yafashwe n'inzego z'ubutungane ko yorekurwa kugira ngo abandanye abaho mu buzima bwiza nk'umuntu yakoreye igihugu, ngo nubwo yakoze ibi bihe ku gihugu ciwe ngo ariko rero ntiyabuze n'icyiza yakoze mu gihe ari ku butegetsi. Rero akaba yategetse ko amakonte yiwe bahita bayarekura. Twibutse ko uyu Laurent Gbagbo hari umutama akuze asa nuko ageze mu zabukuru, ariko baramenyesheje nubwo yari asanzwe afunzwe ko atazohagarika gukora ibya politike gushika uyu yamusubiye ku butegetsi nawe ahevye gukora ibya politiki. Rero n'ubu bamugira ikigongwe hamenyesha ko azohita asubira akubandanya politiki yiwe, na cyane cyane ko ari we yatwaye kino gihugu imyaka myinshi, yatwaye mu kino gihugu imyaka ishika 30 yose. Turondanya nano makuru yacu. Amakuru yacu rero yo ku mugabane wa Afrika reka duce tubandaniza mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya nk'uko mwazumvise ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo heze nako umunsi wa gatandatu niho hari harangiza imyamamazo yo kugira ngo bahiganirwe kuzo barondera amajwi kugira ngo bazotogwe gusubira Uhuru Kenyatta hagiye kurangiza amanda ziwe zibiri uko biri mu bwizo shingiro rya Kenya. Amatora y'akazoba azoba ejo ku munsi wa kabiri, aho rero abanyagihugu ba Kenya bahamagarirwa kwitaba amatora ndetse bagasaba ko uzohiza gutora azohita asubira muhira kugira ngo umutekano wabo ubahirizwe. Aho bavuga ko basaba rero imigwi yose yaba amashengero ndetse wa Mungu waheze basabye abanyagihugu kutazogira imigumuko ndetse kuzotekana bakarindira izo byavuye mu matora bizotangazwa n'umugwi ko hagariye amatora witwa IBC. Abahiganwa rero bakaba ari bane mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, n'uwitwa William Samuel Ruto asanzwe ari cegera cy'umukuru w'igihugu, n'ubundi nawe hitwa Raila Odinga nawe yageze kuba minisitiri wa mbere, n'ubundi yitwa Wajakaya nawe yari gusa umuntu zeya umucamanza mu gihugu cya Kenya, ndetse n'uwitwa Maura asanzwe nawe ari umuntu zeya umuvuga butumwa mu gihugu cya Kenya. Aba rero bane rero bose ni bahiganirwa, ariko rero bahabwa amahirwe babiri, umwe azotsindira kuri amatora n'uyu Samuel William Ruto asanzwe ahagarariye ico bita Kenya Kwanza,
ubu nawe ndetse hakaba hari n'ikiga cy'umukuru w'igihugu uwa kabiri nawe ahabwa amahirwe akaba ari Raila Odinga asanzwe ahagarariye ico bita Azimio la Umoja akaba yaranabaye minisitiri wa mbere w'igihugu ca Kenya abandi babiri bisa naho arukurondera gusa amajwi abayabaye kuko ntibashobora gutsindira amatora ko bari hasi cyane gose uganije n'aba babiri naho rero duciye turangiza amakuru yacu tuzabwira ko amatora azoba ariko araba ku munsi wa kabiri hejuru aho amatora azotangura isaha zitanu z'igitondo ni kuvuga 5 z'igitondo ari amatora azotangura nkuko byamenyeshejwe n'umugwi utegura amatora witwa IEBC wo mu gihugu ca Kenya mwakoze rero bayakurikiranye mwese tuzabwira sabone tuzabwira subscribe ndetse na share na comment na like kugira ngo tubandanye dukora ibindi biganiro ibi mwakoze mugira mu